haimo. Haraguruma yehe. Yo haimo. Leo tunataka ifujo itakushe. Leo tunataka ifujo itakushe. Ora mugabo, ora tubwira. Fatma. Huyu bono kama ni wa wapi kama ni mlogotea. Lise. Mtoto wa Kinindo, mtoto wa kujiaminia. Uliza. Wamekufunza nimefunzwa malezi dada. Ndio maana nimekubeba bwana, nimefunzwa malezi. Ona, tusife hivi. Inyishu media ino ni inyishu media yagarutse kuze John kuri ekra ndiko turi mu kibazo kidasanzwe twasanze mu Kamenge muri quartier Teza aho abantu bariko baramarana twasanze nyimbara abagore nyimba two bita abakobwa bari mu nduru zidasanzwe haba ikibazo kidasanzwe nituzico bariko barapfa abantu bashengereye hirya no hino turabona abantu ni benshi bariko barashengerera kubera ico kintu ikibazo gihari rero mesher zami ni kidasanzwe reka tubaze mademoiselle witwa nde? Fatma. Avuze yitwa Fatma nawe witwa nde? Ange. Yitwa Ange. So dushaka kubaza ikibazo niki gitumye muri ko murashwara? Niki gitumye tubona muhagaze nkuko? Niki gitumye mubwiza abantu nkuko onye? Dupfuye umugabo. Ngo bapfuye umugabo nivyo? Uyo onye nta mugabo twopfa. Ahubwo namureke sigwiwe. Avuze ati ngo nta mugabo mwopfa ngo we nta mugabo ufise? Nije twatanguranye suyo. Ngo wowe wavyumvise wumvise byavuze kuba baratanguranye ni kimwe nanje ndi nyumba ndogo nije ngezweho ngo agezweho uravyumva ivyo ni bisanzwe dada ivyo ni bisanzwe sha arakugaya si bisanzwe ntamvugisha amajambo menshi kwanza mwe mwaje gute mwebwe mwaje gute oya mwebwe muri ko murashwana twebwe turi nyinshi ikibazo nuwa kwikibazo none cateye ingorane abigiyemwe kubera iki tureke mbisa ndamwereke turiko turabanguranye ntave induru ntidushaka induru nkiyo onye dushaka nyere ko ibintu bigenda mu muco siko none Tuliza mzuka dada weye. Unajishebedua sana ni vitu gani? Tulia. Arakugaya no kuri. Mbisa ndamwereke urabona uko kuntu yanamvye umenga ntajya. Mbisa ndamwereke. Ndabaneza. Abwo ndagutwenze dada. Raba ingene usama muri doma. Ngezweho raba ukuntu ngana. Raba neza. Raba ingene sa dada. Tuliza mzuka. Ariko agutwenga ntavyo. Bana nuyo onye ubona ariko aratwenga nka ariko atwenga iki? Ariko atwenga iki ko atazi n'uburosi yo buri. Ngo ntiwe bro ndakumiwe dada wewe ndabaneza umwana wakitweho umwana agezweho rabaneza yo bakugaye ujya mutibe ni mukwiranye genda urondera abo mukwiranye nani naragutanguriye dada tanguye ni kimwe nanje ndi nyumba ndogo nije ngezweho hewe nije ngezweho subiri dada kaa chini wewe kaa chini pale unajidanganya subiria kutushe godolo lako na ushike njia uende kwenu yo mimi Fatma mimi huyu Fatma subiria kutushe godolo lako na uende kwenu hauna lako mara jirani ndugu yangu nasema mnyongeni wewe ndo wewe huyo hauna lako mara jirani umeishiwa Karabai suka dada wewe nenda kubwire kuri uno munsi mbisa kwanza arakuzara umviriza ibintu biragoye hano hantu bintu biragoye umviriza twebwe twaje gutora inyishu umviriza ndabaze yo bakupfa yo gukubita Keza umviriza tekana tuvugane neza tekana tuvugane neza nunzi kona mubivemwe mwebwe mutubise umviriza tubabaza uwo mugabo arinda mugwana nkuko onye nkarinda mbabarira kuri kamera uwo mugabo ninda ameze gute murazahari mushobora kunyereka mugabo tugenda tubereke hari numubogare hewe aratesa aramukunze wewe nibakwiranye reka itama wewe mugenda murabe si wiwawe umutibe yubashe hewe dada hora ndekera umugabo si wiwawe umviriza
umviriza reka rero wowe kubera ndabona ibi bintu biragoye kandi bigiye gushika kure cyane bigiye gushika kure inyishu mezi turashaka kumenya uwo mugabo turashaka kumenya uwo mugabo ahari tumubaze neza neza uwo mugabo wariyo icarico igituma ashobora guteranya abagore nk'abo abagore beza bameze nk'uko unye agaca bateranya bigeze hiyo cameraman dukurikire nimunyereke neza uwo mugabo ari twagiye cameraman twagiye je mutegezwa kunyereka nimunyereke aho uwo mugabo ari ndakwereke umugabo cameraman nyaruka akoranga cameraman ni sawa mwese umugabo ninde mwerekane kuri kuratinya mwerekane subiri wende muriyaza onesha bwana umugabo ninde ngaha sha reka tumubaze gato ni sawa witwa nde nitwa Roger yitwa Roger none Roger ngaho uri ni hehe ku kazi kiwanje ari ku kazi kiwe Roger ngaha rero hari ikibazo cateye akaguma aha anya muri quartier harakajagari gusa kubera ingorane yiwawe gusa n'abagore ba dushaka gutora inyishu twebwe turi inyishu media ngira ngo abibona twaje kugira ngo ikibazo gihere uno munsi nyene twashobora kuvugana nawe kugira ngo ntitworona akazi kawe tuvugana mu biki oya dushaka kuyaga nyene dutorera inyishu y'iki kibazo ingorane ihere anya akadurubayo abantu bahagaze ibikorwa vyagaze kubera wewe bo bafuye iki kwanza bariko bavuga ko bapfuye umugabo kandi umugabo watweretse ni Roger nta kibazo inge tuganire gato tuvugane kugira ngo kino kintu gihere akazi kabanda cameraman ukurikirane neza turashaka kumenya ingorane rero iri hagati y'aba wowe uvuga ko uyu arinde kuri wewe je n'umugabo wanje nawe ukavuga n'umugabo wanje sha we nawe uvuga iki kuri ivyo bintu bose ko ari abagore bibanje kandi bose ndabakunda bose mwese muramenye ko muri abagore biwe je nije ukuri apana uyu unye ubona unye babera sha arakugaya ndaba kwanza cewe arakugaya abe neza urabona uyu nitizame mtoto kaumbika mimi na wewe hata tukaongea kwa jua umva kwanza ili tulikuwa turavugana ora zibera kwana nibiki wewe tuba twaje gutora inyishu tuze gutora inyishu y'iki kibazo nituvyumva eba ni jendu nyumba kubwa dada none mimi ndo nyumba ndogo nijengezwe tulisamzuka Roger nukuri tubwiza ukuri muri aba bantu babirushakande kubera ko iki kibazo cateye akaguma navyibona nubona ko ari ingorane. Sasa kitu gani kinaweza ikawauma moyo wote? Sasa hivi mimi naweza nikawaambia mote kama hivi nawapenda, sasa itakuwaje? Ngo bakunda mwese yo. Kwa mke umoja. Mimi ndo nyumba ndogo nijengezwe. Ona sikilizeni. Ona sitaki fujo kazi yangu seti. Sitaki fujo kazi yangu. Mimi nimeshawaambia kama nyinyi wote mimi nawapenda. Unaona? Sasa sitaki kila mtu wote abaki anatia fujo ajira pani kwa kazi. Hakuna mwanaume anapenda ngoana wake wawili. Chagua umoja. Labda useme kama wewe utakuwa mtumishi wa mnyumba. Hapo nitakubali. Bila hivyo mimi ndo nyumba ndogo. Mimi ndo labda unaambia kama huyu atanyanyulia mtoto. Kama unafaa hivyo mimi sitaelewa. Wako gusuzugura. Sikilizeni. Sio hapana eti mpaki mnatupiana maneno. Mote mkoa na mke, mote mkoa na mke, set. Mote mkoa na mke. Ona, wewe nimekupenda kutokea gesi unajikamata gesi huko. Ndio nimempenda kutokea tabia yake. Huyu wa hivi, huyu mtu mwembamba wa hivi, unataka vitu gani? Akaka hivi. Sio nitakusimama na wewe mie. Juu nakuwa kama uko bashi. Ile tu wanaume wa ima siku amjamini. Amuriziki. Nese zami biragoye cyane. Sikurizishi. Arabaje uriki wiwe. Niki ataguhuyo. Kugira uje kurondera umugore wa kabiri. Wewe nawe wewe wa mugabo urafise ingora. Waza kurondera umugore wa kabiri. Seti. Nimetafuta mke wa pili kutokea gesi najisikia. Mwanaume akitoka unaweza kusema kweli acha mimi nitoke kwanza nitafute cha nje ili nikuwe natukanacho. Lakini mwanamke wa kwanza ambaye ndaweza kuwa nimesema nimetoka naye sana ni huyu hapa. Unamwona? Nimetoka naye. Ile sasa na huyu nimetoka naye kabisa na mimi nimekuwa nimempenda kama kawaida kweli vizuri.
wote ni wademu zangu. Sasa siwezi nikaacha huyo ama niache huyo. Ndatupia wapi? Wako na watoto zangu wote. Mu bisanzwe ntashaka guhitamwo, nashaka guheba numwe, bose arabakunda. None ino ngorane igiye guherera ntituzi neza. Zihereza tureke tuzovye. Twebwe turi inyishu turegezwa kuzana inyishu. Achana na aka. Kaachana na kaka kabuchafu. Kanifagilie ndani nikupatie hela wewe. Yo, wewe una kazi ya kupika mwenzangu, una kazi ya kupika. Nikupatie hela. Hapana, ona msitupiani maneno. Kama mimi nimewapenda tu ni kawaida, sieti. Ona, unaenda nyumbani unakuja tutaongea. Mimi huyu, mimi nyumbani. Hiyo haimo. Haragurumaye. Yo haimo. Leo tunataka ifujo itatushe. Leo tunataka ifujo itatushe. Ona mugabo, uratubwira. Fatma. Huyu Bono kama ni wapi kama ni mlogotea. Lise. Mtoto wa Kinindo, mtoto wa kujiaminia. Uliza. Wamekutoa nimefunzwa malezi dada. Ndio maana nimekubeba bwana, nimefunza malezi. Ona, tusifae virefu seti. Tusifae virefu. Munisikilize mimi seti. Kama nimewapenda nyinyi wote, nataka tu mwende nyumbani afu mimi nitakuja tu. Hata nyumbani tatua fujo. Uyu mugabo rero abuze safatanye carega. Akunda hamwe agakunda n'ahandi. Mushereza tubwire ukunda nde tubwire. Tora inyishu ngaha nyene. Tuvuye tukizi. Bareke kugwana. Raba abantu bose raba hirya no hino. Ingorane yabaye ingorane kubera ico kibazo. Umuntu wese ashaka kumenya ukunda nde. Kubw'ivyo yavuze ko atanu mushobora gutora. Uriko uravuga yuko bose bakunda bashaka bose. Ubukunda tubiri kamwe karataka. Hapana braza, mimi siwezi nikawakataa. Mimi nawapenda wote. Wote mimi nawapenda. Ushaanza kuvuga leo bataha. Na si hayo hatuyataki chagua mmoja chagua. Mimi sipendai kwanza aka kanamuke akasikapendagi hata. Sikilizeni sasa. Sikilizeni. Wewe kwanza hiyo maneno umeitoa wapi? Mini je nasanze bariko barashwana. Sino kubesha. Naomba magari. Nasanze bariko barashwana. Nk'inyishu. Chanzani inyishu nga. Ona. Shaka inyishu mezi. 1 2 3. Tokeni. Banzu bireke. Tokeni nje. Nukuri barakeneye inyishu. Barakeneye inyishu. Barakeneye inyishu. Subiria kwanza. Barakeneye inyishu. Barakeneye inyishu. Barakeneye inyishu. Barakeneye inyishu. Ubiriza. Inyishu yakenewe. Bakeneye ko bahawe inyishu. Tora umwe. Tuzangwa gutora umwe. Yote sikukwasu wapende.